Ndabaramukije amahoro y'Imana ndabahakaze muri kino kiganiro nkuko mubizi kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Ndiya Sheikh niyo nizigiye n'ubu ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe muri kino kiganiro, nkaba saba Imana ngo ivugane namwe, Imana ibandanye kubugurura ubwenge no kubatahuza ivyo bashakako. Muri iki kiganiro turabandanya tuvugana kuri rya jambo ryo kuganza ivyaremwe nk'itegeko Imana yaduhaye ikirema isi. Ndaza kuvuga ahanini igituma iki gikorwa dukwiye kugikora. Iyo uravye ukuntu abakirisu benshi babaho, usanga imuvyo dukora mu buzima bwacu bwa misi yose tudashira imbere gushira mu ngiro canke gukora ico rino jambo ridusaba. Ugasanga turiko turakora kugira ngo turonke umushahara, turiko turarima kugira ngo turonke umwimbu mwiza tuzoronka amafaranga, turiko turadandaza kugira ngo turonke inyungu. Ugasanga tubona izo nyungu nyene turonka mu vyo dukora gusa, ariko ntitubone ko inyuma yavyo hari itegeko Imana yaduhaye, gutyo ngo bigire ingaruka ku kuntu dukora ibikorwa vyacu vya misi yose. Mu kiganiro giheruka twarabonye ko Imana yatanze ubwenge butuma dushobora kuvumbura ibintu bishasha muri ya ntumbero nyene yo kuganza ivyaremwe. Ico ni ikintu Imana yaduhaye, n'ububasha Imana yaduhaye, naho tutobukoresha turabufise. Twarabonye kandi yuko gukoresha ubu bubasha arivyo bidushoboza gukora iki gikorwa neza. Iyo abantu badakoresheje ubwenge ngo bavumbure ibintu bishasha bikenewe, bituma ubuzima bwabo bumera neza kurusha, maze bashobore gukoresha n'ubuhinga bavumbuye mu gukingira ivyo Imana yaremye, ntibikunda yuko bashira mu ngiro rya tegeko ry'Imana nk'uko vyari bikenewe. Ica gatatu twabonye nuko igihe cose tudakoresheje ubu bubasha bwo kuvumbura ibintu bishasha canke l'innovation, la créativité Imana yaduhaye, tuba tubaye ibigaba, kuko tuba turetse gukoresha igikoresha Imana yadushizemwo, tukabaho gutyo tugifise kitariko kirakora, maze bigatuma tudashika ku vy'Imana yashaka ko dushika ko vyose igihe yaturema. Ikibazo rero nashaka ko tuvuganako ni iki kivuga ngo mbega ni kubera iki bikenewe. Turaza gufata ijambo, kwifashisha ijambo riri mu Kuvayo 31 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5, ahavuga ngo Uhoraho yongera kubarira Mose ati, eheraba ntoranije Besaleri mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi namwujuje impwemu yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bwose mu vyo kwigenera ibikorwa vy'ubuhanga, no mu vyo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no mu vyo gukeba utubuyenge two kurumikamwo izahabu, no mu bubaji, no mu vy'ubuhinga bw'uburyo bwose. Aya n'amajambo yerekana yuko ubu buhinga bwo gukora ibijanye n'ibiti, bwo gukora ibijanye n'ivyuma bitandukanye, izahabu n'ibindi, miringa n'ibindi, buturuka ku Mana. Iyo ubonye umuntu afise ubuhinga butamenyerewe canke ubuhinga burenze ubwo tumenyereye kubona, burya naho tuvuga ngo ni umunyabwenge, ngo ni umuntu ashoboye, ubwo bushobozi buturuka ku Mana. Kandi uravye ingene Imana ibikora, iyo iguhaye ubwo buhinga, haba hariho ikintu ishaka ko wobukoreshamwo kugira ngo bize bifasha ubwami bwayo. Uyu muhinga Imana iriko iravuga hano, Imana yamuhaye ubu bushobozi kugira ngo azobukoreshe mu gukora ibikoresho vyari bikenewe mu ihema ry'ibonaniro. Namwe murabona hajya mu masengero dukoranira, hari ibikoresho vyinshi dukoresha bikorwa n'abahinga. Rimwe na rimwe ugasanga abo bahinga ntibanazi n'Imana, ariko ivyo bikoresho bikaza bigafasha mu bikorwa mu mashengero. Aho ni hamwe mu buzima bwa misi yose muri rusangi, mu bikorwa bitandukanye, mu gikorwa c'Imana mu buryo bwagutse, tugiye hanze y'urusengero tukaja mu vy'Imana iriko irakora mu isi muri rusangi, dusanga ibikorwa vy'ubuhinga vyama bikenewe. None rero kuganza ivyaremwe bituruka ku gushaka kw'Imana. Nico gituma Imana yaduhaye buno bushobozi, buno bwenge, buno buhinga butuma dukora ibintu, maze ivyo bintu bikozwe bigatuma wa mugambi wayo ushigwa mu ngiro nk'uko Imana ibishaka. Iyo abantu bakoze neza bagakoresha ubuhinga Imana yabahaye, hari ibintu bibiri biba, kandi ivyo bintu bibiri ni vya bindi nyene bigize rya jambo kuganza ivyaremwe. Ikintu ca mbere kiba nuko abantu baronka ivyo bakeneye. Nukuvuga hariho ibintu dukeneye kugira ngo tubeho. Imana yaturemye gutyo nyene, bitabonetse ubuzima ntibushoboka. Turakeneye gufungura, turakeneye ivyo kunywa, turakeneye ivyo kwambara,
turakeneye uburyo bwo kwiyunguruza, turakeneye aho kuba. Ivyo vyose kugira ngo bishoboke birasaba yuko abantu batandukanye bakoresha ubuhinga Imana yabashizemwo, maze bashobore kurima, bashobore korora, bashobore guhingura ibintu bitandukanye bikenewe bituma vya bintu dukeneye mu buzima, yama besoin Imana yadushizemwo ashobora kuronka umuti. Igihe Imana yarema Adamu na Eva yabanje kubaremera itongo, ariko murabona yuko kugira ngo umuntu abeho ntiyotungwa n'ivyamwa gusa, arakenera n'ibindi vyo kurya, kandi vyinshi muri ivyo biratekwa. Kugira ngo bitekwe hari ubuhinga bukenewe, hari ibikoresho bitandukanye bikenewe. Ibi bintu umenga ni ibintu bisanzwe vyo mu buzima bwa misi yose, umenga ntaho bihuriye no kwizera kwacu, ariko mu vy'ukuri kubikora nivyo bituma ubuzima bw'abantu bumera neza. Kandi iyo ubuzima bw'abantu bumeze neza, niho nabo bagira ingufu zo gukora ibikorwa Imana yabahamagariye. Bariya abantu badukorera ibikorwa bitandukanye mu buryo bw'impwemu, babikora kuko bambaye impuzu. Nta muntu yohaguruka ngo yigisha abantu atambaye, kandi izo mpuzu ntizikoroka ziva kwijuru. Hariho abantu Imana yahaye ubwo buhinga bwo kuzikora. Igituma muja mu makorare mukaririmba ibintu bikagenda neza, nuko muba mufise imibiri itagwaye. Iyo umubiri ugwaye ntuja muri korare, uja mu bitaro. Kandi muri ico gihe uba ukeneye uwundi muntu Imana yahaye ubuhinga bwo kubungabunga umubiri wawe kugira ngo ukire, ushobore kugaruka kubandanya ibikorwa vy'Imana. Abantu batandukanye bakora mu ibikorwa bitandukanye mu buryo bw'amashengero barakenera gufungura, barakenera kugaburira imibiri yabo. Ivyo bintu bafungura sibo babirima, sibo babihingura. Murabona yuko ibi bintu twita ivy'impwemu ntibishoboka vya bindi bisanzwe vy'ubuzima bwa misi yose bitahari. Nico gituma umuntu akwiye kubikora ibi bikorwa bisanzwe nyene, yumva ko ariko arakora igikorwa c'Imana, ariko arakora ibintu bituma ivyo Imana ishaka gukora mu bwami bwayo bishoboka. Ica kabiri ni ukubungabunga ivyaremwe. Iyo abantu bakoresheje ubuhinga bwabo, Imana ntiyipfuza yuko baronka ivyo bakeneye gusa. Irashaka nuko n'ubwo buhinga bukoreshwa kugira ngo ivyaremwe bibungabungwe, ni ukuvuga ntibihone, ariko kandi bimererwe neza, kuko birashobora kudahona ariko bibayeho nabi. Ingene twitaho ivyo Imana yaremye birerekana urukundo dukunda Imana yabiremye. Si vyiza ko tubabara ivyacu gusa ngo twonone ibidukikije, twonone ibiyaga, twonone inzuzi, twonone amashamba, kuko iyo bitagenze neza ngo ivyo bintu bimererwe neza biratugira ko ingaruka mbi. Ariko kandi uretse n'ico, uko ni nukugarariza Imana. Imana irashaka yuko nimba mu myaka 500 yose atazoba aragaruka, abazoba bahari ico gihe bazosanga iki gihugu turimwo ari igihugu umuntu ashobora kubamwo. Ntituzogende twarasambuye ubuzima budashoboka busigaye ari ubugaragwa gusa, aho tuzoba tubaye abantu babagararije mu maso yayo. Ibi bintu Imana yaremye muri kino gihugu no mw'isi muri rusangi, irashaka yuko tubibungabunga ku neza y'abazodukurikira, kugira ngo nabo bazoronka ibibatunga, bashobore gukora ico Imana ibitezeko. Reka rero ngaruke hahandi. Igituma rero bikenewe yuko iki gikorwa tugikora nuko ari itegeko ry'Imana. Nico cambere Imana yaravyanditse mu majambo y'ugutegeka, ntiyabivuze ngo nimwabishaka, nimwabona bishoboka muze mubikore. Imana yaturemye kugira ngo tubungabunge isi, kugira ngo tuyiganze, tuyirondere nk'ivyo dukeneye, ariko kandi tuyizigame. Iyo tutabikoze, naho twokora ibindi vyose, kuri iri jambo tuba tubaye abagararije mu maso y'Imana. Sinifuza yuko dusuzugura ibintu Imana iha agaciro. Irakunda ivyo yaremye, kandi ishaka ko twebwe yahaye ubwenge kurusha ibindi yaremye, ikatwishushanya ko mu kuturema ari twebwe nyene tubibungabunga. Ica kabiri, igituma bikenewe yuko kuganza isi tugikora nk'igikorwa c'Imana, nuko iyo tutabikoze biratugira ko ingaruka mbi. Burya ikintu cyose umuntu akora kirafise ukuntu kigira ingaruka ku bandi. Hari igihe dukora ibintu vyo konona ibidukikije tukibaza yuko atangaruka bizotugirako. Hariho ukuntu ibintu Imana yaremye bifatafatanye, kandi muri uko gufatana iyo habaye ingorane hamwe, iyo ngorane ifata ibindi. Murabizi nk'abantu bamenyereye ivy'uburimyi mu myaka iheze, hari hamenyerewe ibintu bimeze nk'ifu bakoresha mu kwica udukoko turya imirima, ibintu bita iteretere mu Gifaransa, mu Kirundi canke DDT mu Gifaransa. Bwari uburozi abantu bakoresha mu kwica udukoko kugira ngo imirima yabo imere neza. Ariko iyo ubikoze uri nk'ariya mu misozi ukagenda ugapompa, hari ukuntu burya bumara buca bwiyegeranya, imvura iguye bugaca bushunguruka bwose bukaja mu mazi. Ayo mazi agaca ashunguruka kaza muri vya biyaga dukuramwo amafi.
mu bihugu babigizemwo ubuseranguzi basanze iyo mukoresheje burya bumara kugira ngo mwice udukoko, haragera igihe burya bumara uza gusanga bwarinjiye no mu mafi ari mu biyaga, naho ikiyaga coba kiri kure amazi aratwara burya bumara bugatinda bugashika mu mafi. Hanyuma uko abantu bafungura ayo mafi niko bagwiza bwa bumara mu mibiri yabo. Hanyuma rero bumaze kuba bwinshi buragera igihe bubatera ingwara, kandi ingwara zigoye, ingwara mbi cyane. Mu vy'ukuri ntidukwiye kwiyumvira inda zacu gusa mu buryo butuma ivyo dukora tutiyumvira ku ngaruka bigira ku bandi n'ingaruka bishobora kuzotugira ko twebwe. Birashobora kutatugira ku ingaruka, bikazogira ingaruka ku runganywe ruzobaho mu myaka 20 canke 30. Abo bantu bakazomererwa nabi, bakazobaho ubuzima bubi kubera twebwe twavyifashemwo nabi. Nico gitumira ijambo ryo kubungabunga ivyaremwe ntidukwiye kuribona nk'itegeko ry'igihugu gusa, bimwe bita gukingira ibidukikije, dukwiye kugifata nk'ijambo ry'Imana, kuko twarabibonye mu itanguriro ko ari vy'Imana yabariye Adamu na Eva ikirangiza kubarema. None rero reka ndabasabe twimenyereze guha agaciro ibikorwa vyose dukora, nimba atari ibikorwa biri mu ivyaha, bikaba ari ibikorwa bifise ikimazi mu gihugu muri rusange, bifise ingaruka nziza ku bantu, ntukabisuzugure. Ivyo ni vy'Imana ishaka gukora nyene, kuko muri iki gikorwa cyo kuganza isi si ukwicara hejuru yayo, ni ugukora ibi bikorwa bituma ubuzima bushoboka bukamera neza, ariko kandi vy'Imana yaremye bikamererwa neza. Ariko kandi kubikora neza ntibihagije, turanakwiye gukora ibihwanye n'imihamagaro yacu, vya bindi Imana yaduhereye impano, nkuko twabibonye muri rya jambo twaherako. Nta muntu numwe adafite ico ashoboye mu bwami bw'Imana. Ingorane nuko kenshi tudakora ivyo twategerezwa gukora, tugakora ivyo tubona bigezweho, ivyo abantu bakunze, ibiduha amafaranga menshi kurusha ibindi, ugasanga amafaranga niyo atumbereza ubuzima bwacu kurusha ko ijambo ry'Imana ributumbereza. Kandi tuzi neza yuko tutazorenguka imbere y'Imana tugiye kwerekana amafaranga twaciye tukiri hano mw'isi. Ndazi ko amafaranga akenewe, ni vyiza ko tuyaronka, ariko ntakwiye gusubirira Imana mu buzima bwacu. Ni vyiza ko mu gukora kwacu twibuka ko turi abantu b'Imana, kandi ko ikintu cyose dukora gikwiye kuba kiri kuri uwo murongo wo kuganza ivyaremwe. Ivyo rero ntivyoroshe iyo hatabayeho uburongozi butuma habaho guha agaciro ingabire zitandukanye. Imwe mu ngorane ibihugu vyacu bikunda kugira nuko hariho ubuhinga, hariho ingabire, hariho ubumenyi usanga atagaciro buhabwa mu buzima bw'igihugu. Abantu Imana yahaye ubwo buhinga ugasanga ntaco bubamarira. Nk'akarorero, hariho ibihugu aba bantu bafise ubuhinga bw'utugenegene, nk'aba bantu bashobora gutwenza abantu, usanga bafise ubuzima bwiza cyane kuko bakoresheje iyo ngabire nyene, ingabire yo gutwenza abantu. Murazi yuko ifasha abantu bakanezerwa, abantu bakaruhuka mu mutwe, abantu bagakira stress. Hariho n'ibindi bihugu umuntu afise iyo ngabire bamufata nk'umuntu w'imbura kimazi, umuntu ari nyuma y'abandi, umuntu wo gusuzugurwa. Ibi birerekana yuko kugira ngo ingabire Imana yaduhaye zikore neza, abarongora ibihugu, abafata ingingo zihubu ubuzima, inforo ubuzima bw'igihugu, nabo nyene ubwabo bakwiye kuba bariko babikora nk'abafitiye ingabire, kuko babikoze batafitiye ingabire ntibatahurira ibanga ryo guha agaciro ingabire zose kugira ngo ubwami bw'Imana bwiganze mu gihugu. Nico gituma ari abantu bo gusengera, kuko iyo babikoze nabi vyonona vyinshi. Ingingo bafata zigira ingaruka ku bandi bose. None rero bantu b'Imana, uko bimeze kose, naho bitoba bimeze uko tuvyipfuza mu bijanye n'ukuntu ingabire zihawe agaciro, ntidukwiye kurindira imbere yuko dukora icyo Imana yadushizemwo. Aha birasaba ko umuntu wese amenya, mbega jewe nahawe iki? Uriya muntu Bibiliya yavuze muri Kuvayo, ivyiwe vyaragaragara, Imana yarabivuze mu majambo yumvikana, kandi ivyo yamuhaye vyari bijanye n'igikorwa yari yaramuteguriye. Ikibazo rero ni iki? Wowe yaguhaye iki? Isuka yawe ni iyihe? Ingabire zawe ni izihe? Ubuhinga Imana yaguhaye bukenewe muri uno murima wagutse wayo nubuhe? Kuko utabuzi ntushobora kubukoresha, kandi utabukoresheje ntuzokora ca kindi Imana yakuremeye. Ni vyiza yuko twimenya tukamenya ivyo Imana yaduhaye, gutyo dushobore kubikoresha ku neza y'ubwami bwayo. Mu kurangiza, ndashaka kugutera intege ngo mu buzima bwawe bwa misi yose ntukabeho nk'uko abandi bose babayeho, ubeho nk'uko Imana ishaka kubaho. Kandi kugira ngo bishoboke, witwararike kumenya icyo Imana igushakako. Wewe yakuremeye iki? Wewe yaguhaye iki? Ikwiteze kwiki? Imana ibahezagire,
ibandanye gukorana n'ubwenge bwanyu n'impwemu zanyu mu kubatahuza amajambo yayo. Amen.